guys nizere ko mwavyutse amahoro Dorsalama mukije Black TV irabara mukije bakunze ba Black TV nabaheruka kera jeyo ndi ngandi umva no babwiye ko mpora ndabakumbura nkabo ko ngene ndabikora so uri mushasha ntwavuye baza ngo jya gukoga ko ndabugije ko jya no ntugira ubwoba nuko nsanzwe nkunda abadukurikirana nimbure mushasha rero no gusaba yuko ugira kwanza subscribe kugize ukurikirane bino biganiro byacu bishobora gufasha canke ushobora gufasha mugenzi wawe biciye kuvyo wumvise kuri Black TV. So bakunze Black TV kurikirane kino kiganiro nizera ko kiza kubaryohera ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane munene nuko abara bakunze kwivuga banini mama like voilà mama like reka ndamuhakanya abidondore hama dukomeze tubandanya ikiganiro cyacu karibu. Merci beaucoup ndabaramukije bakunze ba Black TV nongera suzana bakunze banjisa online TV nabonye nisinobibagira ndabakunda cyane nabakunze ba Black TV ndabakunda cyane ndakwita Black TV ndabakunda gose rero ndabivuge kangahe ndabakunda cyane ndayifuriza umunsi mwiza wo muri hose mubandanye mudukurikirana rero kandi twizeye ko ivyo tuzakubashikiriza muza kubiryoherererwa akazina munene nene vyibagisha nitayeho gushika ndabaramutsa ndabayambira abana ndabakumbuye bro nitwa Arlene. Yes, yitwa Nana urarimvugiye urishiremo nitwa Nana Arlene. So mwavyumvise nuwo kuri Nzisa online TV yeah nuko nihenze urambabarira nana kimwe ndakwihanganira kubera no musi ndumushitsi. Yes, mwavyumvise mu mwakire umukunda sinzi ko mukunda abantu banini kuko umengo nibo bagezweho mu mwaka utanguye abantu banini ushaho hari ibisusu hari kwa Double J bena kiri mama we hari bakigi abantu banini ngo bafise urukundo mama like ngaka dosi ngusanga kageze hariya kumusaga minota mike vyose nonga ndabwira congratulations no mutantumye ariko ntaje ndabafise ku mutima. So no musi tuza kuyaga kubyerekeye adolescence be hajya adolescence tuyakira gute ni novuga ati nibihe vy'umwigeme canke umusore bitegezwa kuba ishobora kuza hakiri kare canke bikaza hatevye biravana no kungene sinzi bivana no n'umubiri kandi bivana n'imigenderanire tuba dufise hagati yacu. Reka turaza kwiherako turayamamwo turayijamwo tukayivamwo turayirengeye dose numva nabwire nguyu yama yayisubiyemo agomba kugangarara byaheze byarangiye arasubiramo no ariko ntabwo ndi muri hotel no general irenganye bashi nayirenganye na dose ndazi akoyigirisha arayirenganye reka basi ndayisemo gatoya byagenze gute ba reka twihereko adolescence hajya rujya itangura ryari je nibaza ko ico kibazo tuba dukwiye kukibaza n'abapsychologue kuko turavye ni ibintu biri mu mutwe ni mental nibaza ko ari n'ibintu bikanguka mu mubiri wacu ego biravyuka hari ikintu gituma bivyuka nituzi cyari ico ariko nkabura mubiri voilà ande udasoretse ko n'umuganga bati nkabura mubiri les hormones ndishimye ndikume encore n'umuganga katavyo narinze bimenyere ko mpisha ibintu nk'ivyo bimenye umuganga w'ibiki uri umugenzi en plus n'umugenzi nkaba rero nkimenya ko ari umuganga mugasore reka tubireke ariko twizeye yuko ivyo wigiye arivyo biza kudufasha gutahura gatonya ico gihe mbega adolescence niki y'umwana wawe mutonya wawe mukuru wawe umugenzi wawe canke mama wawe yayiciyemo gute wowe vyagenze gute amagenda yakire gute niyahe inyifato nziza nokoresha kugira simpave nsanga nkoza amafuti ngo abangamire canke abangamire umuryango wanje byose bikurikirane hamwe na Dorsi na Nana
reka duhere ku mushyitsi wacu atubwire adolescence iwe icyo yumva ko icyo yivuze ko reka no kungene atubwire ko ngene yayiciyemo nteka atubwire n'abatonya biyo kuko arabafise reka n'abagenzi batoroshe arabitubwira byose ijambo ni uranyararaje muri make musanze adolescence bwa mbere na mbere kuyimenya ubanza kumenya ati nibihe bikwereka yuko umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ari muri adolescence donc ico nibaza nawe urashobora kumfasha ko ndazamugerageza tangura twumva icambere nibaza ko bivana n'ishuri ubugezemo no ego hariyo nka guhera nka 6e yakwaza nka 5e n'ishuri ririmwo kuko muri iryo shuri hari nk'icigwa ushobora kwiga bigatuma ati reka nja kugerageza no mu bisanzwe dosi adolescence novuga n'ibintu ahanini biba ku mubiri n'impinduka ziba ku mubiri akava mu bwana akaja mu babita ubuyabaga navyo nibuka ku bakobwa acatangura kuzana ngaha ibisusu canke ntabigire ariko urabona yuko ngaha aye muri bassin haraguka ukuntu umukobwa agatangura kumera amabere umukobwa ariho anaca anatangura no kuja mu mahege ku muhungu nawe umuhungu ubwanwa ijwi rirahinduka n'ibindi hose no ku mukobwa hose novuga ko ari nk'ivyo bishobora kwereka yuko umwana yaba umukobwa cyangwa umuhungu yinjiye muri adolescence muri iyo periode ya adolescence rero dosi yavuze ati wowe muri adolescence wewe byagenze gute ego muri adolescence ibyo byose mvuze byarambaye ko ariko bwa mbere na mbere no banza mvuze manda kubwira bwa mbere na mbere hoho byarangoye kwakira ko nabona basha ndagwaye byagenze gute ibi bintu nibiki ndibuka yuko hanigiye narataye umutwe vraiment musi wa mbere mbona twace umva ntangura kubiheba ntangura kwimva umengo sindi umwe muri bo urumva tutagishaka gukinana mu mutwe wafite hari ibintu bica bihinduka ego inyuma y'ivyo hacabaho muri iyo adolescence niho usanga abakobwa cyangwa abahungu acatangura bya bindi byo gukundana bagendana n'abahungu abandi bakaja mu bindi bakaja mu vy'inzoga canke byinshi wacu utangura kugira abandi bagenzi bashasha mu vyumva nawe urumva umengo wonje umuryango w'abantu bakuze niko umengo uba wibona yuko byose ubishoboye afite adolescence cyo nabonye ico ku bantu iza ugutandukanye hari abaja mu rukundo rwa cyane bakakwa no kwiyahura ari byo umengo turatakaza n'ubwenge nko no vyita hatabayeho abantu bakuze bayiciyemwo batube hafi irasaza bamwe hari n'abandi baja mu nyifata imwe novuga ati atari nziza yonona ubuto bwabo yonona umubiri ari byo novuga la drogue ibiyayuramutwe sisa urakoze hari n'abandi baca batangura guhena cyane bakifata nk'abazungu ugasanga bararengeye novuga gute imico n'akaranga baba barakuriyemo imico abavyeyi baba barabahaye barabigishije kaca bashaka avuga ati none ko twemera tukaraba amateleviziyo umva ugasanga ari no kwigurisha umubiri uko nyene hari n'abandi baja mu bindi umva adolescence umuntu ayakira sinzi hari ikintu usanga yakiriyemo ugasanga afashe inzira itari nziza hari n'abandi igenda neza ariko nabo barakwiye kuduha umuti tukira dosi wowe igenje muri periode ya adolescence byagenze gute cyangwa kubimenya no bitubwire jewe kwanza adolescence yatangwa niga 7e 8e nari nkuze gato reka nkikiri 7e reka nsubire inyuma gato numva no bateri inkuru nkikiri 7e hari umugenzi byahwiranye yuko twiganye n'umukuzine wiwe inshuti ye
primaire rero acaza ko twarabagenzi 7e ambwiye ati oh naka yarike mu marega bashe ndabatera inkuru nayizi karega ico cari je nari nzi kari groupe abigeme bajamo bakayaga reka gutwe nuko ewe naco ati takweli nanje shayo naragiye iyo groupe naje nawe naragiyeyo ko novuga ko ntayigiyeyo naragiye muri sinavuze kari groupe ko niyatangwa kavuga ngo nigishira hamwe navyo muganda babwiye nti vyakweli yo naje shanagiye yo ngo je sinajaye ngo bimeze gute oya reka warindira uzoyibona nari ivyo kutabimenya ubumenyi buke ariko ntaco vyantwaye ko twace tuvyiga ababizi baravuga ati nije waje bariko baravuga wewe nuko naraba nkatuntura amaso ngatako mwigisha ivyo nibiki nuko uravuga ko navyumva rero kace tugira ndajya amasoni yo kubibaza kumva nituba dushoboye kwiyugurukira umwigisha nawe nacenda kubwira ati genda wegere umuvyeyi wawe umuvyeyi nawe ukamutinya umuvyeyi umubajije oya tufate basi twihaye izo nguvu ibyo bintu kuravuga yego ngati ntiharagera ngo nturakura none nzokura ryari muvyeyi nzokura ryari yega ni wowe kumpuza ni wowe kumbwira ati mwananje hari ibihe uzoshikamwo bizogutangaza ariko ntuzugire ubwoba numva ni ibintu natwe twarabiciyemwo nyokuru yarabiciyemwo nyokuru wa nyokuruza wese bose barabiciyemwo eka n'abana bari biwaba bari mu bazobicamo rero baba bakwiye kuduha bene izo mpanuro urumva jewe ico gihe rero ntazo nahawe ariko naco naragiye muri iyo shirahamwe umunyu waragiye muri association muganda wagiye je ndavyibutse numva notwe ndavuga ati rero nagiye gutora ubwenge ngeze witiyeme ryashirahamwe ryari aha tukereye ndabibonye ariko vraiment abavyeyi vraiment barakwiye kuza barabiganirira abana babo kuko cyane cyane ubu tubona ibintu byarahindutse dasi nk'ubu yarazi vraiment ko ari ishirahamwe ni kuri turasabye abo bandi noneho ubu urabona ndakubwira ikintu kimwe dasi ntubaze kijya gihe twebwe nabo uko ariko bimeze ubu ababizi gusa reka urumva nyene areka kumenya hari ibintu ariko atamenya comportement uko nagiye kwitwara muri iyo periode agiye imyitwaro itarasobanukirwa neza n'ibindi byo barabira bakuma izo sosio baba babibonako rero abavyeyi muze muraganirira abana banyu hari abavuga ngo umwana ngo afite imyaka 10 ngo navyo no mubwira wiretrouva byamaze kumubako rero byiza yuko umuganira kugira nawe nyene amenye aheza amenye imyitwaro akwiye gufata kuko benshi muri iyo periode nyene iyo bataba baronse suivi ikwiye ngo umuvyeyi ngo agire icyo amubwiye abahungu usanga utanga ugendana n'abahungu mama mukavugana ugasanga muraryamanye ugaca usanga umwana atwaye akiri muto kubera iki ntabyo migeze mumubwira n'igihe ashobora no kuba yarabibonye akareka no kubikubwira ko iki wowe umuvyeyi peut-être abona yuko nta mwanya umuha uva ku kazi ushika uryama canke naho uja kuri WhatsApp ariko ako kanya karakwiye yuko muganira n'abana kugira nabo bamenye inyifato bakwiye kugira muri ico gihe kugira nabo ntibakomerekere namwe bavyeyi ntimuhagirire ingorane kandi swe kuri adolescence wanje stagaye muge impanuro nibaze ko abavyeyi canke abafimere nkeka aba divorce bose n'abana banyu kandi bazivyerekeye abana banyu birabaraba kurusha sinzi sinibaza ko baja kukazi kurondera ico gaburira umwana udashobora kumubwira ati mwana irindi ibintu nibizova biguhitana nibaza ko impanuro nyamukuru ariyo abana banyu bashira imbere sinovuga ngo bashira imbere oya gusa bashira imbere yapfuye muri wewe kamera yapfuye muri wewe n'utavuye muri wowe uramuhanura ibaze n'utavuye atukufise umutima mwiza sinibaza ko oreka umuntu akaja mu mafuti sinavyibaza ba adolescence yiwanje ndababwira long story bro yari twengeje ico nzi ico nigenda ja bakunze nkunda kuvuga mu mihango n'ikinyarwanda niko nkunda kwiyorohereza mabuja ndasabye umurundi kazi
butinyanka ego ico gihe navuye ku ishuri ntevye kandi nari mfise amabombo menshi kuri raki twari dufise umutama ndandaza amabombo aho nkeka yije namuhombeje ndafuma ndamugura iyindi pake nari mfise amabombo menshi ngenda ndayarya kandi sinashitse mfungura oya ahubwo nashitse nicara ndaraba televiziyo hari vendredi twinjiye muri weekend numva ndababara mu nda n'amahoro hano n'amahoro nibaza niko ntariye n'ayo mabombo menshi wariye n'igisukari nkeka kirimo ntavyo nzi hewe elegano gato yawe canke ndagwaye hari sinkunda kubivuga bayitaye mwe baca kumaga amakonversation oya diyarahuko kudayivuga none yatwengeje bani diyare abatayizi murabibaza amakomante ndabasigura ni gituma uja mu muntu uze muri toilette buri mwanya rero jewe bakita basi akabugita antukongera tuvuze akabugita birakoroye sawa reka nkaca nibaza ko ariyo kuko niyo ituma kenshi umuntu aguma aribwa rero jewe ukuntu naribwa ntivyari bisanzwe abakobwa baca babimenya umusore muradutahura bazofuma tuyibashirako muvyumva umunsi umwe muzoca mubona ko ubuzima bwacu babona shawo babona jewe ca ndindira mama atahe imbere ko ico gihe wanashaka yari yarangije ataha yatevye yarataha 18h yashitse 19h30 isahiwe bisigura nacenja mitahita mbona ibintu bidasobanukiwe je nakomeretse nico kibazo ca mbere habaye ntavyo wari uzi ndaraba amatako ngati ni good mukabona si amahoro nari mfise mukuru wanje ari muri salo byarananiye ko ndabimubwira narindiriye mama shiki wakize ati jewe ndahumiwe rero ibaraguye navuze ati ibintu si amahoro mana nyimbugo mu mpitane basirindira amazi tuyage mu mpitane barakana ka mama byaze sinatahura mama navyo yarambwiye gusa yarambwiye ati ego mugani nanje sinatahura ivyarivyo rero mama arashika ngati ico yakoze yaranatwenza aranatangara ngati byakenze gute byagushikiye uri kw'ishuri amashije induru nyinshi ndakugisha gene vyose bigenda bayambara ninde ngati none mama kumengo ibi bintu biraremereje nzobishobora nuko kandi namaze weekend yose ntasohoka ndava muhira nuwaza kundaba ngati mva mama je ndagwaye ndaremvye ndi muri koma uretse nanje ibintu byambaye ko naguma nja muri douche hewe nanje sinaja muri salon nta numwe nemera ko twicarana deja akamoto bavuga ati nibi umva navuga ati oya birabaye dance nja muri douche none je ibintu kw'ishuri bitwara bigoye cyane umva muri ivyo bihe umuvyeyi ategereza kuba ari hafi reka natwe bafise umuvyeyi si bose bafise abavyeyi canke abamama usanga bakuze bakuru bacu urashobora kuba ufise umuntu w'umutante canke umubanyi wo kwitura mu gihe usanga udafise bakuru canke udafise mama watabaho warapfutse dahe canke akaba ugakura ukagira isanganya ico gihe utaragishikamo vyose birashika ntushobora kubura umuntu witura hariho umugenzi hariho umubanyi hariho umutante hariho umukuzine bose barahari ndibaza ko bigufashamo neza ntuzugende nka jewe dose uri kurara nukuri ndakubwiye nti nasenze Imana ati nizere ko ari ivy'uno munsi ejo mvyuka ndi good suko sha ni ikibazo me adolescence turetse nico impinduka y'umutwe no mu mutwe ikindi naco kuvyerekeye navuga ati poitrine navuze ati none je burya ko nakuze umutima wanje kudakura rero waragize ikibazo nabona kubabanyi umugenzi wanje twakuranye nkavuga ati nako namutanze gukura amabere ubagiye kundusha je nahuye n'ikibazo nyabaye ibyo byose biraba kandi ibibazo hanini
tuba dukwiye guca twikonfya ku bavyeyi ego ibaze bakagira kintu ico ntacyo batubwiye. ko nasacu nikeze tamubwiye Jewe. ibaze nkanyene nkabona twese mu muryango n'umukobwa mwe ngateka iby'umuryango tugende tagira wimvira ngo ni iby'umuryango hari undi nawe urumva adashaka kubitahura avuga ati none ibi bintu jewe kubera iki jewe ujya nawe bitameze ukuye rero naho umubyeyi wo kuba hafi umwana turetse n'ibyo adolescence iracabandanya iyo ni intanguriro ya adolescence ahari tugeze hagati nyamuto usanga tangura kugenda n'udusore umengo ba mama naho batwite reka nujya ntiyumva bro mama amatwi ameze uko hajya rero umubyeyi atabaye stricte dos muri iyo periode umubyeyi atabaye stricte urahura n'ingorane zidasanzwe ukareka devoir ugiye kuraba muri cycle supérieur kurusha amashuri 3 n'ikibazo kandi rero nasanze nta n'ubwoba weko dufise nasanze ari inyifato ifise abasore cyane cyane barondera abakiri bato kuko bavuga ati twogenda gusukana bajya twigana baratuzi ko baratuzi vraiment ko turi babeshi baje yacu y'amafrape yaki bateka tuje muri 7e 8e tuyatwana natwosha tuba tworoshe n'umutima turorosha umutima bitangura ati urashaka kunyimurira tajagaza muri kantine ashaka tangura journée kermesse zitanguye uzazere wambaye uko ubenda kugini n'ibyo bihe abari mukabira biryoshe ibihe vyigisha nahone ibintu vyigisha ku mwigeme ku musore ibintu vyigisha ariko bikwigisha bitakonona kuko uca amafuti niho ubona aho amakosa yarari kuko utayaciyemo ushobora kubona ko wakoze amafuti niko je nkunda kubona niko ukunda kubibona ariko hari igihe ushobora kubona yuko ikintu cari amafuti kandi utaragikora mba ndakubwire ushobora kukibonera ku wundi muga waragiciyemo ico waciyemo n'ico utaciyemo ntubifata ico kimwe oya urumva rero ubona ati ana ndakubwire wobanza kubicamo akarorero nk'umukobwa novuga reka nifatire ko nihe ko akarorero dufate jewe na adolescence yanje yari kunywa inzoga kunywa ibintu ego n'ibindi byose ego kacavuga ati kameme ibintu byarangiriye nawo mubiri naragiye no mu bitaro birangira nabi reka ndabireke avyo niho ushobora no guha témoignage nkashobora no guhanura abari kubaca muri iyo nzira avyo muga ntabiciyemo sinotanga témoignage nk'irya ariko urashaka kubabuza ati ndashaka kubagira ati ndafise na kera bibayeho nabi nije namuhaye hafi umva uburemere si bumwe kuba warabereye hafi mu banyi cyangwa umugenzi no kuba warabiciyemo bikakonona ukabona ko byanakononye harimo umva sico kimura byo ariko dose ndakubwire byose biragira impact mu bisanzwe ego byose birafise iyo uri kurabwira uwumva kumubwira ati ikintu naragiciyemo canke ntubona naka ukuntu byagenze yabiciyemo byagenze kuno byose nibaza ko bigira impact nibaza ko atari mpaka ikintu wewe uba waragiciyemo kuko ntawo kwifuza guca mu makosa ntawo kwifuza guca mu byago kugira bari hamenyera ego nongera impanura abigeme inkumi eka n'abakija muri roturdaje niko bayita abona byararengane imureka abana babandi ndabasavye ego nibyo bariko bariga ariko nawe ushobora kubikubiramo amafuti katsanga biraguhitanye ego nico novuga ni byinshi twovuga kuri adolescence ni byinshi umwigeme cyane umwigeme aca mu bintu byinshi umuvyeyi nyimba dofisa abavyeyi batuba hafi ngo bidufashamo turaciga nta ureka kwiga turabandanya twiga kandi tuzonya twigira kuri mwebwe nyine bavyeyi nimwe mutwereka inzira je nka jewe ndashobora kwandabira kuri mama nkugene yamatwihebera icyo kintu nico kintu mbona muri we kuntu yihebera abana bese n'abana biwe gusa yihebera n'abantu bose arabihebera ugatireka wewe ndakiwe je nta nakimwe icyo kintu gishoboye abantu bake reka nabo bagishoboye kenshi hari abantu barisha mishari
avyumva nkaca mbona na papa wanje kumwe avuga ati ibintu vyose nkora peu importe naho nsita naho niriki ndazi ko ndiko ndabikora abana banje rero niho natwe twigira kuko kuntu twitangira rero ukundi kuntu mushobora kutwitangira ni kuduhanura impanuro niryo tunga rya mbere idashobora novuga gute ritica ridasambura ritatwica ritadutsitaza ahubwo ridushira ku murongo rikanadushikana kure niko novuga sinzi wewe ico bivuga je nazivuze impanuro mu bisanzwe navuze impanuro kenshi iyo turi muri igihe twari canke abandi iyo bari muri adolescence harabaho akantu ko umengo ntitwumva ego umengo ntitwumva tukabona ko buri gihe umuntu akuzi ariko araguhanura ukamenga ariko arakwinjira mu buzima ukamenga ariko arakuvugira ibintu ariko aragusarisha mbega utanahura mbega utanyumva n'ibiki ariko ngoma ndakubwire vraiment duca ubwenge uyo muntu afashe akanya akakubwira ati naka ibi bintu uri kuracamo igenzi kunuku vraiment umutega amatwi kandi umwumvirize ndabizi biragoye naje naragoranye ndabizi nko kubwira umurundi gishinwa atagishinwa yumva ego naje naragoranye vraiment ndabizi ariko ubuye aho bigeze jewe ubu ndavuga nti ndashimira umuvyeyi wanje ko yarahabaye yarahabaye n'inkoni zikajamwo kugira ngo ororoke mbe nduyu ahari uyu munsi n'inkoni zaragiyemo dose sinokubesha kuko umengo ntiwumva ugenda umengo uri ikintu cy'igipupe nk'uko wowe uba ushaka kugira wowe ibyo ushaka kandi naho kubitwa kagasore gasubiri ubandanya y'amafuti vraiment tugerageze ako vraiment numva noshimira cyane abavyeyi batureze nshimiye imiryango imwe ishobora kutwitaho ikanaduhanura nshimiye abantu dushimira ubwenge bwacu kwanza kuko n'ubwenge twakuye mu ishuri cyangwa ku bagenzi bwaradufashije rimwe niba twabonye umugenzi akubitwa bwati burya rero hari ibintu ntashobora kugira amakete sha ndabyibutse amakete vraiment narabonye abana benshi bakubitwa mu ishuri kubera amakete ku buryo nikete uribonye waca wumva umengo wo kwiruka uvuga ati genda go umuntu azonyandikira ikete urashaka ugasoma nzogasoma n'ukuri nzogasoma ko jewe sinayitaho kete kamwe bashyirako akalove ndakubwiye ati nahita ntabura sinashirako ariko umuntu bagira akalove kanyandikira arekane na telefone azavuga ati umviriza jewe ikete yazungurutse amazu angahe ugiye gushikira ndakubwira ati tuzoyaga tuzokwicara tuyage neza yego problem nzokwishura amaso ku yandi ariko nzokwiga kwanza ndakumenya nzokwitaho ndakumenya n'ukuri kuko ubona bafashe initiative yo gufata agapapuro na stilo ukado reka nimuzotera nk'ubu none ko hari umuntu none niyabibona acaza gutegura agaketa kwandikiye nuko azafashe iyo initiative cyangwa nawe nuko aza yabonye ko wabaye wisabiye oya mvuze nti niba rafise imigabe n'ukuri ndamuhaye carton vert cyangwa feu vert feu vert ndabidaje muri foot manzi misi ndabafoot nikibazo ndaguhaye feu vert kenda fate stilo noshiremo umutima ushatemo bouche ok ufite Dorcy atanze feu vert kuba abasore abatipe bose bariko bamuronde ngo bakoreshe shagakara bagiri ego koresha umutima nituje kure y'ivyo twihaye ko nongera ngira abantu badukurikirana mugire subscribe mugire ama commentaire mutubwire ico mubivuzeko eka muduhe na témoignage mwe adolescence yagenze gute mwayifashemo gute byo byarayangaye canke byo byaragiye neza byose turabishaka mu bitwandikire nongera ndavuga ati mugende mudupartage kwanza ku ma platform atandukanye nimukoresha WhatsApp byo bavyiza partage kino kiganiro mugenzi wakibone mugenzi wawe nawe ahereza uyundi bose uko nyene Snapchat ndaza abatari bake barayikoresha nawe wowe mugari update ku bintu shaho ari update Snapchat ego nongira cyangora
azigene igorana irakugora ndacangora atwa ndagerageza ndavugisha ukuri ndagerageza bro ego nongera kuri Instagram Twitter eka n'ahandi hose na Telegram Facebook yes Facebook barayikurikirana cyane gose ego mu bisharinga hose Black TV irabakunda dukora bino kubwanyu Nzisa online TV natwe turabakunda cyane gose ego mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza ciao 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 bye